Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije kandi mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu turabandanya na video ya 26 canke se audio ya 26. Rero hari inkuru nagira ndababwire camera nk'uwikase ariko niyo nshaka mpereko. Rero aho nari navuye Kigoma gupimwa ndindiriye kuzoza muri Australia, nari kwanza ntaranaja gupimwa, hariho umwana w'umuhungu w'umusore, ariko ntiyari n'umusore rwose, ariko yari umusore. Uwo mwana w'umuhungu yakorera kuri library, ahantu hari kuri library bari baragize ngo yufu y'abantu abakiri bato. Rero hariho n'abandi bandi bakorana, rero nawe yarimwe yarahakorera. Mugabo je nyuma naje kumva ngo mbese hariho abo babaramu, nyimba hariho abo bakorana bambwiriye umujinya, nyimba byagenze gute sishaka kubivuga ku burebure neza kubera hanyuma uyo muhungu nza kumubona yarasaze, asara mu mutwe, asara, baramuteye ibishinge kwa muganga, baramutera ibishinge hanyuma mugabo yatoroka canke kubera ibisazi byamufasha ariko arashaka kugwana bakamuboha. Rero kubera zashinge ibiboko byarabyimbye, umwana yarangirikana. Rero ndamubona yoho ujya ni wa muhungu kweri yabaye kujya tibasha amagara kweri, ujya mwana yazize iki ko yarakiri mutoyi, yazize iki kweri. Rero jewe rero abantu bakavuga ati burya nyene baramuboze habasi. Rero kubera ndababwira nyene kubera umutima w'ikigongo fise canke urukundo fise, naramubona nko kw'isoko nkamugurira nk'amabenyi canke agaca nko muri village nkamubwira ati ngo basi ndaguha ibyo kurya, canke nkamucako nk'ahantu yicaye asonje biboneka ko aryamye ashonje, nkamuganiriza nkamubwira nti basi ngo tujane iwanjye nza kuguha ibyo kurya, akaza nkamuha ibyo kurya. Rero arahava aramenyera, ashonje agacaza, atarotse kwa muganga agacaza iwanjye ngo kose ngo urafise ibyo kurya, ngo ndashonje, nkamuha ibyo kurya. Bana b'Imana ndiko ndatanga intahe, suko shaka kuvuga ibyo nagiriye uwo muntu, ahubwo ndiko ndakubwira intahe basi. Hanyuma nkamuha ibyo kurya, kandi shatse kubivuga kubera ukuntu byaje kunyohera muri iyi minsi, kuko muraza kubyumva. Nkamuha ibyo kurya, hari igihe yazi iwanje akambwira ngo kose ngo ndashonje, ngo watetse, nta byo kurya afise, bwareka ndaguha amahera ugende kwa naka, ugende kujya ku isoko. Nkaca ndamuha agaceri k'ijana canke nkamuha $200, akagenda akarya ibyo kurya by'ijana, akagura n'amabenyi, akisubirira mu gipangu kwa muganga iyo yaba, canke bakamufata. Mbese byari bimukomereye. Hanyuma rero je nahora mbona ruguru village yitwa Bekane, hariho umuntu nabona abantu baza baragenda n'abanyamapikipiki bahehe bavuye mu Tanzania bamuza ko ngo yaratangiwe umuti. Rero mugabo ngo ntiyari umupfumu, ngo yavuze imiti bisanzwe. Rero hepfo yanje kandi hari umuntu yari nyimba ngo byari byarase ko abyara, ariko nyuma za kubyara twumva avuga nyene ko nabonye abo baba hepfo yiwanje, twari twaramaze kumva ko ngo badukanye mu bintu ngo by'ubupfumu, nabo mu nkambi abantu benshi bari badutse nyene bigira abapfumu, canke se n'amategeko y'inkambi yari yarabarondeye ati abapfumu canke abazi kuvuza umuti wari wo wose bazoze. Rero na cane cane twebwe twarabigisha kugira ntibaze barakora bya magendu baca ndasaga abantu bakoresheje ukwembe rumwe canke ibiki n'ibiki, twabereka ingene bakwiye kuzoza barabyifatamo
ariko kuko twabona byari byaragwiriye mu nkambi mugabo kubera nari namaze kubona nyene uwo muntu avuga yuko kuvyara ari kubera uwo n'ibindi ndibwira ndavuga nti none ko abantu nama numva bavuga ngo urya mugabo wahaje haruguru ngo aravura kabisa uyu mwana w'umuhungu wozomufata bukebuke akamujanayo ati kumbure ugasanga aramuyomuvura ninginga umugabo yitwanze Imana Jamari yari umubarozi mu bashinga ntahe twacana imanza intani yabaye ndende kweri hari byinshi ntavuze kandi byari bikenewe ariko muzo kwihangana ndi kwihutira kuyimara rero nyamubarozi ndamubwira nti rero uzomfashe tuze tuinginga ujya muhungu bukebuke tuzomujane kujya mugabo wo muri bekane tuze twumve ko umuvura jewe amahera yose yoncano yari uwo mubarozi arabinyemerera hanyuma turayengayenga ndabona nyamugabo ndabimuganiriza ndamubaza se umupfumu bimeze gute ibintu nk'ibyo wewe aravuga ati Jesse ndi umupfumu adusigurira ukuntu ngo abarozi bamwiciye abagore batatu yari afise ngo abagore batatu mu Rwanda yari umunyarwanda ngo n'abana 100 ngo barabica barabamara ngo aza guhaguruka rero ngo agenda muri Tanzania nyimba ari hehe ngo guhiga umuti wo mufasha kurinda ngo abasigaye ibintu nk'ibyo niko numva bivuga Imana imbabarire kandi ntawe mbwiye ngo azoze kwiruka inyuma y'abapfumu canke y'abavuzi biki ariko gusa hari abantu bavuza imiti y'ikirundi atari abapfumu nawe numva ngo nuko bimeze rero usibye ko ubuntu bijamo rero ndi twaje kwengenga wa mwana w'umuhungu turamujanayo rero tumujanyeyo uwo mupapa koko yaramwihweje yaramuhaye ibintu umutaturira katsamura yaraduhaye n'ibihweko aratubwira ati mugerageze muze kugenda mu bishire nyimba ari hejuru y'inzu yaho yaba rero nyamuhungu urumva wewe ntiyarazi ibyarimwo kuko yari yaramaze kunkunda kubera urumva umuntu naho yo umugwayi agukunda ravye urukundo nawe wamuhaye yari yaramaze kungira nk'umuvyeyi wiwe hanyuma rero ndamwengenga ati uzonjani wawe rero ibiki kugira dukunde dushike muhiri wewe n'uwo mubarozi tugende gushiraho wa muti wa mupfumu yaduhaye twaragiye ibyo turabigira wa muhungu rero yaragenda agasubira kwa muganga aho yaba mu gipangu kwa muganga kandi kweri yari yatanguye kumera nk'uwotora bitende mugabo nyuma umuntu yamuroze aramenya ko umukose wa B3 ari je noba niko ndamuvuza aranamenya ko noba ndamukunda rero sinere byagenze rero umunsi umwe ngiye nza kubona kwanza nyene twoba twanavuye Kigoma gupimwa ndindiriwe kuzoja Buraya ngiye kubona iwanje haje umuntu rero je nari umutayeri narababwiye abamba bamurikirana nari umutayeri nzi kudoda haje umuntu arambwira ngo rega ngo kose wa B3 umuntu arinda kuzana impuzu ndodere none unzaniye impuzu ndodere simbona uturutse ku isoko kuki utayidodesheje ku isoko ngo jewe ngo nciye ku isoko ngo mbona nta batayeri bahari none ntangorane jewe numva ko azanye amafaranga ntangorane nireka ndakudodere njanda mubwira rero ahubwo yinjira no mu nzu yanje nifasha rero dusohora imashini kubera ndumva hari kuwa gatandatu nta kazi najako kuko jewe naho ranje no ku kazi nkatoroka ku kazi nkacanja muhira nkiyugaranira mu nzu bwana hakikisha ko ibikorwa nagomba gukorana bimaze nkacanja mu nzu iburuzi ku isoko badodera 4,000 je nayidodera 2,500 basi hanyuma ndasohora imashini ndatangura ndamudodera hanyuma aragenda kumba abantu kwibarabara tubana bifata ku muntu ati kose yarapfuye neza nanje yari village nabamo sibye abantu bari kurushibanya village nabamo abantu barankunda
bana b'Imana umva ngiye ndababwire mana Imana impezagirira abantu bose babaye muri village B3 ndikoseye ndabatwara muntora mana Imana ahubwo no mwijuru tuze tubane no mwijuru basi abantu barababara babura uko bangira wa muntu namaze kugenda nyuma ni abantu baza kose byagenze gute wowe ngujya muntu kwanza hari n'umuntu w'umugabo ngo byagenze gute ngujya muntu akuzire mu rugo aca kudodesha iwawe none azanye impuzu ngo ndamudodere je mba nkeneye amafaranga ngo kose ngo basha ngo usenga Imana urapfuye gute ngujya niwe murozi wa mbere bafise mu village nini ngo ntubizi ngo kujya niwe yaroze wa muhungu naka ngo kubera ibikunuku yewe kanyeni kweli ngo neza ngo niwe yamuroze kumbe uwo mugabo yaroze wa mwana yari yaramaze kumenya ko ari jewe ndiko nditambika muri ibyo bintu fasha wa muhungu ndamurogoza kumbure atashaka rero kunyica jewe rero sinabimenye nza kubimenya ko ari umurozi ari uko abo bantu babimbwiye ndavuga Mana yo mwijuru basi rero mbaho basi mugabo nyene nkasenga mugabo bana b'Imana nyuma byarageze aho bikomera bash ahubwo ndibuka ko umunsi umwe nyene haje n'inzoka ariko umugoroba w'ijoro iza kwizingira kuri wa musaza wanje imwe yaracuruza bimwe bavuga ngo yaracuruza agatabi yara amasigara nyimbara amasigara yararangura amasigara ku isoko umenga n'utubiriti abantu bakaza baraza kugura muri village nyine aho twaba hanyuma rero ku mugoroba hazi ikiyoka nyene gishaka ikiyoka gitsindwe mu izina rya Yesu Kristo hanyuma nyene arakibona arataruka nyuma ariko rero byaje kuba jewe nari harageze igihe ntangura kugwara nkumva umutwe wosaba ndatangura ndabura amahoro hanyuma nyene ndagenda kwa wa mugabo ndamubwira nterega jewe simeze neza biki aratangura nawe agerageza kumvura bana b'Imana yarampaye n'ibiheko aravuga ati igiheko genda gisinge inyuma y'inzu ati kinaki uzogisinge mu rugo sinzi n'ibindi bintu nyene yaje agira mu gwasiro rw'umuryango avuga ati uwo kwihenda ati mbere nta n'umusuma azoza kukwiba ati uwo kwihenda ati nyene byo tisawa Imana yo mwijuru zombabarire kuko nta kwizera nari ifise bana b'Imana ntitukizera abapfumu canke ngo twizere ibiheko twizere imiti n'ibiki ariko nyene nari umukristo narasenga ariko bisanzwe kuko narababwiye ko nari naharageze aho shaka umugabo hanyuma kandi urumva nari nasubiye inyuma ariko nkasenga kandi nkizera Imana mugabo nkayifatikanya urumva nibyo nari yifatikanije kandi urumva ibyo byose nari nabyinjiyemo kubera wa mwana hanyuma imitego ya Satani za kunziramwo rero Imana yo mwijuru izokomeza imbabarire kandi yaramaze kumbabarira n'ubu rero ndabivuze mu ntahe mu izina rya Yesu Kristo Imana izokomeza ifasha ni wahura n'ibigeragezo urasenga Imana kuko n'uwo muhungu uko biri kose iyo nza kumusengera canke iyo nza kumujana ku rusengero yari gukira kuko narababwiye ko nanje nagwaye ingwara zidakira mugabo nyuma Imana ikankiza mugabo iyo ntahe rero uko nyene niko byagenze rero uwo mupfumu nako ntiyavuga ngo araragura ibiki n'ibiki oya ubwo yaguha ibintu araza aratugirira ibintu n'ibiheko gutyo turashinga basi hanyuma ngumaho rero yaravuze ati uzoza wiryamira no mu nzu nta uzoza kugutera kandi bana b'Imana icyo gihe jewe mu nkambi haragera ku mugoroba w'ijoro nkaca nomboka nkaza kuryama mu mihana y'abantu b'abanyokuru hariyo umunyokuru ari Ngozi yari umubyaza ahari hose Imana imumpezagirire naho nanomboka nkagenda nkaryama iwe hariho uwundi munyokuru
nawe kandi yaba mu kaburende ukuntu nawe ntajyagiye kuwo w'umubyaza naja kuri uwo wundi mbe basha bamwita minani narabibagiye amazina ariko Imana yo mwijuru bahezagire no mwijuru tuze tubane kandi uwo mumama wewe yari umubyaza yari n'umuntu w'umupenigoti yari umuntu asenga kandi n'uwo wundi nawe yarasenga ariko nyene nuko byari bimeze hanyuma rero murumva rero kubera kuza kuryama mwabo banyokuru kwari kurinda umutekano wanje kuko narinzi ko iwanje umwanya wari wose bari gushobora no kuntera baje kumpiga kw'amahera kuko narinda yafise bari hari n'abandi kandi bari gushobora kuza kuntera bakanyica bivanye nuko banyanka naragiye ndabivuga ibintu nk'ibyo hanyuma rero niho rero nyuma haje inzoka rero nyimba yahumuye kuri cya gihe nyimba byagenze gute nyuma rero abari bari mu rugo barayishe ariko nyuma twararavye naho bayitaye turayibura mu gitondo turayihiga turayibura twarabuze umurambo wayo itsindwe mu izina rya Yesu Kristo tugumaho kabisa hanyuma rero wa mwana w'umuhungu urumva ko byasa n'ibya bintu byasa n'ibyari byagiye biza biragabanuka na ya maboko ameze nk'atangwe kuburyo nyene n'abantu babana aho yaba bari baratangwe kumenya yuko noba ndamukurikirana baramenya nyene bari bamenye ko noba ndamuvuza basi rero urumva yaramaze gutangura ngira kugarura kenge sinzi yavuye rero ari umukaragenda mu Burundi jewe naje kumuraba hamwe yaba nkamubura naje no kumuhiga mu gipangu kwa muganga nkamubura kubera ko urumva nari nyikurikirana umwe yamuvuza urumva naragera igihe nza ndamwinginga ndamujana kwa wa muntu kugira azaramu utuntu tw'imiti anywa canka mu motereza ibintu nk'ibyo rero yavuye yomuga ndababara ndavuga ati ariko baje hanyuma kandi ikindi nobabwira nuko wa muntu yamuvuye ariko agitangura gusa kumuvura ubwa mbere nari namuhaye inoti y'igihumbi atangura kuza aragerageza kumukorera ibyo amukorera mu by'ukuri namuhaye inoti y'ibihumbi 10 by'amashiringi ya Tanzania inoti y'ibihumbi 10 yari inoti ikaze cyane kandi yaronka bake urumva kubera ndi umukozi w'akazi navuga ati nohera umushahara wose ariko ujya mwana nkabona yarakize rero urumva yavuye yomoka atarakira mugabo yaratangwe kumera nk'uwotora mitende urumva yatangwe kuzana ubwenge ariko yaromotse aje Burundi rero ndagenda kumuhigisha muri aho yaba ndamubura naja kwa muganga nkamubura rero abambajije abo bana baravuga ati yo kanaka yaromotse ati nyimba yagiye gusanira i Burundi nyimba byagenze gute ati harabavuga ko bamubonye nyahanaha basi bibaye uko rero jewe rero narabaye mu nkambi ndaba mu nkambi hanyuma narageze aho mba mu nkambi ariko ikintu nashatse kubabwira inkuru yiwe kugira ndayimarire narageze aho ndava mu nkambi ndaza muri Australia ngeze muri Australia ndahaba umwanya munini rero bimwe ndababwira kugira neza urumva hari haciye nk'imyaka irenga 20 wa muhungu yaje nyimba ngo arageze aho aja mu ba penigoti mu bakizwa nyimba urumva nyene uko biri kose nyimba arageze mu biwabo bakamujana mu idini bakamusengera mu ba penigoti yarahavuye arakira rero nyuma urumva nyimba baya avuka Ingozi nyimba avuka mu ntara sinzi gusa yaje kuba ari mu muji Ngozi ariha nyimba yagiye gukorera nk'abantu sinzi gusa atangura kwidandariza utuntu twiwe mu muji Ngozi mugabo akabona bene wacu akabona turasa ukamenga yo bibesha ko yibaza muri jewe akabona mwene wacu kubera nyene bene wacu baba mu muji Ngozi kandi ni naho nabwo nyene urumva bamwe barafise amakioske abandi bakorera ku miceri
abandi babise n'amama hari n'ubufise imashini isya umuce ibintu nk'ibyo rero akabona umwaka afise kioske mu muji Ngozi mugabo akibaza ni Zipora koze wa bega 3 mugabo mwihweza akabona siwe kubera jewe murabona narabwiye hano kujisha babona ko fise ikintu narakomeretse akabona abantu naho bose hari gihe usanga ari akantu kabatandukanye gihe kimwe aramwegera rero yaratangwe kumugira umugenzi aramubwira turazi nakawe ati burya wewe ndiko ndakuraba tusa n'umumama w'umukose yaba mu nkambi ya Rukoresha ati yari umumama wakundana ati kweli ndakubonye ndagukunda kubera nyamumama nabonye Musa tumumama je dusa ngweko ati yitwa mu kinone nyamumama ati ariko je sinabaye Rukore ngo nanje niho bintangariza none yitwa ngwiki ngwari umukose yaraho ngo yitwa gutya na gutya ngo yarankunda ngo yari umumama yazarangaburira ibintu nk'ibyo nyuma aramubwira nti burya rero ujya ni mwene wacu ngo upfukisha ukuri kweri ni mwene wanyu ni mwene wacu twose ibere rimwe yumva biramunezereye ati acamubwira ati rero uranjaniwe ngo hehe nzokujaniwe tegosha uzonzaniwe canke uzomunyerekesha uzondangira hari nzomubone ngo sha kumubona ntivyokorohera ati kweri te atariko ni mwene wacu ti mugabo ti okay mugabo mwene wacu ntiyahihuta amubwira iyondi nyuma mwene wacu hanyuma aramubwira ati amubwira ubuzima bwiwe n'ingene yagwaye nkaza ndamufasha hanyuma mwene wacu arandondera aranganiriza atariko urazima amaforo mu muhira abantu bamwe banzi ku izina rya Florene umwana wanje wifura ngo mama foro ngo buryo urazi ngo ngahe Ngozi ngo hariho umuhungu ngo yavuze ko akuzi ngo mwabanye mu ngwara gutera amashugwe ngo ntiworaba yitwa ngwiki aranyiganira arambira ati afise n'ibintu yanyeretse ku kuboko kwiwe ikintu zeya hajya uruguma ruba rwarabaye ku muntu inkovu atafise n'inkovu yambwiye ko aho umwoza ukamukanda ati Imana we nurazomumbariza yitwa ngwiki arambarira ndamubwira nti shama Madorine nta kibazo mwene wacu yitwa Mama Dorine kwizina ry'umwana wiwe ati shama Madorine uyo muhungu ndamubonye nonezerwa ati sinzi ati nukuri cyo bari gitangaza Imana inkoreye kitova no ku mutima wanje ati narinzi ko yapfuye hanyuma rero mwene wacu ikindi karamuganiriza ati rero umundi munsi nzomuguha muvugane kuri telefone ati mugabo kujaniwe ntibyokoroha hanyuma rero yaramumpaye kuri telefone amumpaye kuri telefone turaganira mbazi yondi ndamubwira hanyuma ndamubwira nti burya rero yondi ni kure ndamuganiriza byose rero nawe ntiyarazi ko bari baramuroze mbega ntiyarazi n'ibyo namukoreye ahubwo ndamubwira story y'inkuru z'ingere byagenze nawe arambwira ati jewe nisanze naragwaye mfise sinarinzi ko nari narataye umutwe nagibaye mu ibyo bibazo byose sinarinzi ko ari uko byagenze namubwira ni burya wowe ari wazize ibi nibi ambwira ko ari umurokore asenga story yiwe yoba ndende ariko bana b'Imana n'ubu ndanezerewe kuko nawe n'umwe mu bana banje yaranarongoye yaragize mariage ubu arafise n'umwana nukuri ni iby'agaciro rero bana b'Imana gukundana ni byiza ni iby'agaciro bigakomeye kubera hariho bene wacu hari imiryango ashobora kubona umuntu hari abantu nagiye mbona bashingira intahe hari umuntu yigeze kumbwira twabanye Rukore umunsi umwe habaye umukwabi Ngozi nyawundi afata musaza wanje n'abandi bantu baramupfunga nyuma abona abantu baje kugemura abona harimo abo dusa arabaganiriza ati tuje kuraba musaza wacu kunuko arabavuze ati mwe musa n'umugore yitwa Zipora yaba mu nkambi kunuko teko baramubwira ati niwe ti je nkaba napfunze musaza wanyu musaza wa Zipora kweli ati muri Syrie
yamureti mana ndabasabye n'imbabazi mugabo ntiyari bamupfungiye amakosa nyene y'ibintu sinzi ibintu nyene by'imikwabu byari byabaye nyimba yari karagendesha ipikipiki mu buryo butari bw'ibintu nk'ibyo rero girira neza uwo ari we wese ntuzi